My favorite song ndimba je nkunda cyane ubona kwisanze mu mishu nakwisanze mu mishu kukubaza uko umerewe cyangwa waraye mishu ndimba twumve mishu kubaza uko wiriwe kubisa remix ukwitwa makofi hari abantu bafise hari abantu bita ba vocalista usubira mu ndirimbo yiwe nabi man ariko no kugutabura kino bya remix tubavyumvisa na kuri social media some music Black FM namuzo office the living legend himself akubwira ati myaka zasundi ni vishulo arawe kazi karibu cyane boss wanje umeze neza. Okay, yes woni sawa meze neza cyane ni impore akuzwe ntikamurikwa vishu ameze neza. Okay, repetition ziraremvye mu kibanza nyene tuzokorera mu show hajya kuri la pirog cyane gitabu dafaza 1 million one show, one man one show, 1 million one man 1 million show karabaye. So what konve 1 man 1 million show 1 man 1 show 1 million. 1 man ushobora kubivuga uko vyumva uko biri kose biravuga 1 man 1 show 1 million bisobanura ngo umugabo umwe show imwe imiliyoni kwinjira umuliyoni. Okay. Oya umuliyoni umwe kwinjira hari umugabo umwe umiriza nagusubiremo 1 man 1 show 1 million ni umugabo umwe show imwe igiteramo kimwe umuliyoni bisigura ngo umugabo umwe akoze igiteramo show kwinjiza umuliyoni w'abantu canke umuliyoni w'amafaranga umuliyoni asanzwe yinjiza amamiliyoni n'amamiliyoni. Reka duhe umuco rero tujaniranye uko bimeze nuko mishu yari yabitanguye neza ahubwo acabicurika mu biheze nabi umugabo umwe sivyo igiteramo kimwe umuliyoni umwe ubundi niko bisigurize uwo muliyoni no kuvuga umuliyoni umwe rero ni entrée ariko iyo entrée ni abantu batanu donc ni meza imwe iriva umuliyoni iri kubacara abantu batanu mba tutara abantu batanu ntituzokwinjira. Oya bon birashoboka ko ushobora kubura umwe ukavuga uti je muliyoni ndawutanga kubera vishu ndamukunda binakora ni vyiza ukawutanga ukicara ku meza basore ko turi batatu umviriza ndabacaguze mwebwe mumeze neza cyane hari abasore batatu hari n'akanyana kamwe mwebwe biratoza hacaboneka umusore umwe arondera kandi kanyana bice bigenda neza uwo musore tuweze ku kanyana niwe acari miliyoni reka zahimeze bishu meze zariko bishu je meze neza cyane ndamutse bariko baratwumviriza ndabaramutsa namwe kuko nyene vyangoye kuko nari kuba nashise kare ariko babaye accident mwibarabara imidugine baba oblige kuduhagarika abapolisi turahagarara barasuzuma nyene kujya basanzwe babikora neza barabikora hama baraturekura turaza mugabo twahagaze umwanya muremure mwibarabara nico gituma ngomba gusaba imbabazi kuri mwebwe d'abord no kuba ariko baratwumviriza kandi nibaza ko vishu ntasanzwe acererwa mu biganiro ariko iyo bishitse nyene abari kibazo kandi by the way bese wanashikora nabivuze bwa mbere akiri karuti tageze ikibazo ariko ndi munza ndiko nivyo biza kwiyeskizwa bwo ati je bugezagenzwe nuko nuko. Okay ni sinzi ko boba babibabwiye mugabo naye natanze communiquer ndabwira manager ndabwira uko bimeze ariko nyene yatubwiye nazo cyatubibwira abakunze ati mugari karaza visho ni ikibazo nivyo bintu twateguye duhere ku ndirimbo tutaja kuri show gayo nubwo twahere kuri show twicurike kadutuze ku ndirimbo nta kibazo uyu musigame muririmba obimizi mutema ya moto alingakayo ukunda bica nje niringara nta muntu azonkira atatuwa kuvuga ati mana jamba Sandra Landry Mugisha canke mu mwanya abantu bumviriza we bari twaze kwivuza inshuro nyinshi kuko je kuririmba ko ari je naririmbye n'ubundi nosubira ni bya bindi nyene subiramo twumva Commissaire Claude toujours 100%. Obimizi motema ya moto alinga kayo osalinga na kweiti na bolingo Desire Paege intelligent nishatuma kama mapenzi ya kweli ya kuwakie mapenzi ya sasa ni tumukwe PDG Kubai pesa $1
Sandra, Sandra, oh Sandra, 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 oh Sandra. Hatari Mishu, 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 Mishu. Mutamurenganya Mishu nk'abantu. Reka usanga tutumvise amajambo arimwo. Usanga kandi oya mutamurenganya Mishu si komeye. Ego baravugiye murumva batwa. Ndabizi. Mishu akazi Jeffise watuzani nkuko wamubikora imisosi n'uwahindutse uzana ilinga rubunaho muri rumba yego bimeze gute burya n'amajambo ndazi ko biri kose asigaza ko ico kiri mu kizi bimeze neza cyane ico kiri no bakizi twibukanye yuko ari muri management ishobora kuba iringara yego ari kwa the fighter mutanavyibajije gutyo ega jewe umushakashatsi ije muvyumva kandi muririmbyi wese yagomba kuba umushakashatsi nukuvuga ko ahantu hose ubugeze uriga sivyo abaririmbyi benshi burya nta congereza tuzi sivyo ariko kandi n'abakinyi benshi usanga icongereza atari kirenga abandi ugasanga uzobaze Messi ibintu by'icongereza n'igifaransa banza kwika buke sivyo mugabo agashobora guparvena gushika kure ashobora kumenya wese no mu Burundi atazokwigera shika Messi tukamumenya sivyo nuvuga ko umuntu aravize uko yiyubaka akaba afise no kuntu arondera udatangara rero nejo ni wumva ndirimvye ki Espanyol yes ariko kwandikirwa mugo rafashije uko biri kose wase mu kirundi gushira mu konda nawo kwandikira wewe wase mu kirundi gushira kubera iki batonyandikira Celine Dion nimba tumuzi 90% indirimbo za Celine Dion baramwandikira ariko twibukanye ko ingufu ufise zo kwandika no kuririmba twazikoze ibisanzwe bakinya mu gucu Burundi zituma ririmba ariko rero nanje ubu ni bimwe nyene ngo nguma ndababwira ko jewe nguma shaka ikintu gishasha sivyo kwandika ndabishobora naranditse byinshi narakoze bitari bike ariko ubu ndakeneye nabo bantu nyene bazorandika nanje nkaririmba kandi nabonye no bateze imbere bien sûr kuko ntiyandikira ubusa agenda twaye amafaranga mugabo ari The Fighter nta cyagusa nubwo gutumuza gufungwa muri The Fighter magwana gafaranga ikibazo batanu mwarantumira ngo ndagufungura iyo yari ntahuzi mishinzi sabira gabi oya reka mishuba mucunge